Yuzeyo mama gira. Ndiko ndakumva. Urukuranyo ukuruguruture amatwi yawe neza. Turashitse ku mukozi w'Imana. Turashitse. Avyumva? Rero ko dushitse. Je tukavuga nurabizi. Wihenze. Ukakutwa n'ijambo na rimwe. Turashobora ngo mutwe gonda rumongo. Nawe ugomba utangure kushwanira ngaha. Ndakuzivye umunwa. Uko ndakuzivye. Basi oya banje nyuma ye kwanza. Muri niwo banza kwanza ugahora tubaze kwanza inyegeze na pasiteri acamenye yuko tutumvise. Sawa. Uribuka akatwiona guhaye? Urakokeza kijya giti cy'uburongozi batakimaye basa mu mashikani ambayo mwanadamu hawezi kufanya haufananishi kitu. Karibu. Yego mukozi wewe. Amahoro. Yes ashimwe cyane. Amen. Karibu vrem. Misi myinshi mwamato he. Ukogwa mukozi w'Imana, ukogwa natari. Mwari mwaradede misi myinshi kabisa. Cyo kutuna. Yego nivyo kweli. Hama mukozi w'Imana. Icari kituzanye ngaha rero mukozi w'Imana. Nuko nyine twari dufise ikintu nyine twari dushaka kubabwira mukozi w'Imana. Madame ndi kwadabaza. Muri yuba hamwe. None mukozi w'Imana. Twagize iki? Twakoseje iki? Natacho twakoze mukozi w'Imana. None twakoze iki mukozi w'Imana? Chimba ndache nakoze mukozi w'Imana. Mumuryango wose nani dero mugira mw'Imana. Mushukuda mukozi w'Imana umviriza ndababwira. Jese ndi wa mupasteri umviriza je iyo ndabirukanye mu rushengero iyo ndabahagaritse na bya bindi byo kuvuga ngo basi ngo ndopfuma ndinjira ngo ninjira numva ijambo ry'Imana uba wararirihe wewe na bya bindi ni nabo uba warakuze mukozi w'Imana benda babaza aho muguma muvuga ngurumva mukozi w'Imana ako izo ndome zibiri mubika muzibike sawa ni mama wawe muzibikiye mwe mwasengeye mwebwe aho mushaka umukozi w'Imana mukozi ako kaana gasigaye kubera ko mutagashirako wewe sinakubwiye ko wewe ujuko zitakuje naza mu mutwe wese nakubwiye akubwiye ati witonde ziba ano kumwotsi kofi no kumomora muje kugwanyaga aho munzi wanje niho mwagera kwitere kugwanyaga munzi wanje Ukiniki muchama kiniki cyabazanye gamwe. Urabona rero pastor. Jewe nakindi nahinje kugusaba. Uravyumva pastor. Je nashaka umereze igiti mu rushengero. Kijya gikomeye. Ati rero gikomeye cyane. Shaka kijya cyo gwarura amashika. Umbeho waruzi kugunya ko batagitanga n'amashika. Warubizi. Ubasiga batwara ikibada kimwe ariko je wasizeyo. N'igihumbi gwera kugumbi se kudubuga baduza barazana. Kandi turandika nitangazo. Kirazira kwinjira mu ngoro y'Imana atamashikanuza kandi ndazi mukozi kumwe uraba twotwo none muchame kiki tumye uvuga yuko umuntu yo gusengera we unsengere pasu nshuru ndashaka amavuta nk'ayiwawe umwe dushaka amavuta yo gukwega bajya abantu bazana ibyo by'amashikano wowe uyumvira ntabwo ari byo twe dusenga kubera amashikano tudusengera kugira ibisengero bya data ritere ryaguka Nijyari wabonye umukristo aza kwisabira ngo pastor ngo shaka usengere ngo basigaye banyitwa kweri ngo pasteri ngo sigaye nkora ibitangaza bijyana n'uko Imana ibigukoresha nk'umukozi w'Imana umunsi Imana yabonye kukwiri umuntu azogusengera uje wikijya kibana n'ejo mudubonye umuntu basengeye ntuze ugera upfuwa ngo ni pasteri ni nuko Imana bayamdomye ko yamuvuze Ukurabyumva neza ndazumva pastor nawe uracakeneye gusengera mugishobora gufata umugore wawe nkuko ubona kandi senga pastor nijyari wabonye umupastor umukozi w'Imana ashobora gufata umugore we nkuko kujya uvuga yuko wamukubita imbere y'amaso yiwanje ntumva kugisigaje urugendo runini gose